bafilme abantu bancinege bizinzo byangabikunda bajya abafana bazotahura yuko views atari zo zitubeshejeho gusa bazotahura neza yuko na support yabo ibikenewe. Umugore mama ni mama wanje, mama wanje n'umugore wa papa wanje, kandi muze mwiyuba just as soon nyene vuba kabisa part ya gatatu nyene izosohoka pe vuba niba bafizo ari we afise label ikomenga mu Burundi ya music nagera kire kuzokora label ya cinematography ku buryo kira muntu wese azoba yiyumva azuze yisanga ndakubaze ro ufise amashuri angahe kuko wacyunwenga we wanwenza ufise amashuri angahe bakunza Free TV cy'amashuri anje nzoyavuga umunsi je nshaka kuvugira ngaha kama sero sana para yes kwa kundi nyene hahandi yes ni Mr Koresha umwanya yes no musi rero Mr Koresha umwanya yagiye kwironderera umwe mu bakinyi ba filme yabikoze neza cyane yitwa umwanya yo filme ariko muraza kubona umwanditsi wa uwayanditse kugezaho igera higeze gumana natwe rero tugende dukoresha umwanya sivyo dukoresha umwanya paka yare nina mura tuvuga ati ale kwa nyina biteye muta meze neza popo bakunzi wa Free TV uyu ni wa mwanditsi wa filme umwanya ariko ari inyegeza ora ko ari inyegeza ariko twe dukoresha umwanya muhungu ni bonone sio fresh msene kuko imana bwari bisa ko yero sio fresh ya matuka mugomba kuza cameraman mwerekane musi uko nitwo ibi nivyo tuba dukeneye muri industry yacu izamanzi mugomba kuza mweza agaciro umuntu kiwe man bega agaciro kumuhereza nuko nyene kuza kuraba ubuzima bw'abayemo inyuma ya film. Hapana muraduhenda mukambara impuzu mwatiye mwakotesheje ariko muzima busanzwe uri mu isengero y'aba taxi vero n'abapolisi usagita nushaka gutukana man so gutukana ariko nyene isengero yanje nabwo gwa ama miliyoni nkazazi ndiza babandi gusa ariyo yose kweri genda yashima urabona neza yuko yakuzinje bukebu nyene ariko ino pantaro tuvuge neza yuko yacuye uravyemeranya ariko neguza ari nshasha uyu maranye imyaka ingahe we n'utagashiti kakera kavumbi ku muriro niko ubanda ariko nyene bakunze wa Free TV uyu n'umwanditsi wa filme umwanya yitwa Stone bibutse akantu k'intibagirano muri ya filme umwanya akantu k'intibagirano kandi reba bakwibuka rigura umugabo wa sisi uyu n'umunsi aho tugijogana akantu kagize ki akantu nyene ka adresse yawe muri ya filme umwanya nka adresse yawe tuvuga ati voilà ndabizi neza yuko bitoroshe kandi ndabizi neza yuko amawibaza yuko kuba ntigeze ndakubaza papa wanje kenshi ni kwa ko nkorekira kintu cyose ariko Alvera arazi uburibwe nimba z'uburibwe bisobanuye ko azondinda uburibwe nyene hasi nimba ubasha kuryama ugitanda cyane utagikozeko sawa ariko nimba uko ugomba kuryama ugitanda cyane kugikozeko dawe hasi ajyabe ku gitanda atagikoze nimba byo bukunda nyene wakumya ngo ndakubwira ibintu bimwe biri muri ya filme nego namaze kubyumva ariko bakunze wa Free TV mutubwire neza nawe urashobora kujya mu gitanda utagikozeko bijya bintu wari waborewe ngo n'ubugome man ari canke wari waborewe oya nyene n'ubugome cameraman reka turaba ahantu hameze neza jahana amaze kumwataka kandi akona mwatatse dukorera aha cameraman ni fresh si bon twegera hakuzuba rimanze riduhonje yes bakunzi ba Free TV rero uyo ni MC Blizo kuri microphone kuri ntuze behind the camera oya utavuze mu cyongereza uvuga ngo inyuma ya kamera ni MC Blizo wa wundi yita ngo numwe ku mubumbi Stone rero nguyu re Stone twamuzanye hi guys baramutse neza man rufaso ni nkumu hey ndabaramukije bo bakunzi ba Free TV n'ibisanzwe amazina ni niyo nkuru Dennis niyo mazina y'abavyeyi banje banyise ako kenshi nyene dufashe kuri YouTube channel yanje nkoresha Dennis Stone page yanje kuri Facebook ni Dennis Stone so byavuze salamu muragira nyene gukora
kuri Dennis Stone official ugire subscribe nyene no kuraba utuntu duke nyene turiko kuko just nyene soon nyene vuba nyene tangura kwa ni Dennis Stone amaze kumenyekana ku mafilme menshi je burya ndakuzi cyane cyo kuzi ku mafilme menshi yaro ni filme je nigeze gukina ndimwo na urimwo burya ibintu vya filme Stone wabibona gute abihigiha kibanzanya baki mu buzima bwiwe ubuzima bwanje bwose ubuzima bwawe bwose ubu ha filme ega none filme kuvaho wakinjiriye muri filme roje nike kintu ubona ati ikintu kintu kizotuma jewe mpeba filme abantu banci intege ukubura support ibyo byose kuko support nyamukuru nizeza ko ari mu bwonko kuba mfise ubwonko mbazi neza byanga bikunda ko nejo nzogishika kama si tunguko twakoze umwanya abantu bakayikunda nyene urumva byanga bikunda ubunye byo bari na mitende ko mvuze ati ndashaka support ariho filme tugiye gukora bashora kubitara live no kumwe twa presence akazi ka bien ego Stone yamaze gukina filme zingahe bon nizo maze kwidumbukizamwo ni zingahe gushika kuri uno mwanya ziragira kuri zinga ni zitatu ariyo filme twize ariyo episode twatanguye kahise tugeza kuri episode ya gatatu nyene abaswahili baratugambanira bene iyo cano nyene ducira yani ducika tubicira hagati ariko ntabwo nigeze ncika intege nyene ndakora na turakora na 1 hour nyene zose nyene zagize amaviru nyene atandukanye ako yani after that turatwika rero na mwanya koresha umwanya yakomeje ndayikundira iryo zina ndayikundira iryo zina umwanya ni ikintu gikomeye sana mutanga kubera ko kugira ngo umuntu akubaye bivana kungene wafashe umwanya wawe witwayemwo nabi urasuzugurwa witwayemwo neza kira muntu wese arakubaha ko twese urabizi ko dufite amasaha 28 ibintu tubikoreramwo nizo biba bitandukanye no Stone wewe rero urubatse gushika kuri no saha urubatse man kujya nta bantu barakubwira ati burya we warihuse kubaka bivanye n'ukungene ubone ibintu byawe biriko biratera benshi kwere bihuse rero nyene ngo narihuse none wowe ubibona gute no jize nyene vya bindi nyene kira kintu cyose kiba mu gihe amadeo gaca wakira ingaruka z'ivyo bintu kugira ngo jizo bashe kuba wakemwa pa kwica turavuga ati ngo narihuse urumva rero byanga bikunda mukobwa agenda iwanyu naje ngo mi wacu nyene muca make ngaho onya nta ntumbero nyamukuriye bibari kuri uwo mwana muba nyene ibintu nk'ivyo onye si none yavyaye yarabishaka gushira umugore mu nzu akiri ntabwo nari narayipanze ko nzovyara right nari nayipanze sindababeshe nyene vyarabaye nyene turakubagana ariko inyuma yo gukubagana inca nakira ingaruka zo gukubagana kwanje yumva rero byanga bikunda ngomba gutekerereza umwana wanje ngatekerereza madame wanje ko umwana wa Stone ari umwana yaje mu buguruguru just something like that ariko bidasobanuye yuko atari umwana kandi bidasobanuye yuko umwana adakunzwe arakunzwe sana pe kandi ngo arafise compte bloqué waramuguriye compte bloqué ni Stone rero gushika kuri uno mwanya filme yabo basohoye iri hit novuga neza yuko ubirabiye ku rubuga rwa YouTube iriko ama comment abantu bayikurikiranye abantu bayikoreye ko ibintu byinshi babivuze ko byinshi ni filme yakunzwe mu bisanzwe none Stone mu gusohora hit iyi filme umwanya wewe muri we hinjiye iki ku buryo canke muri population ahabaye we bimeze gute Stone mu by'ukuri ngo bigusohoka niyo mpamvu no munsi waje kunkoresha utankoresheje na senti iki ni cyambere kuba waje kunkoresha mzeni kwa ko gisi nyine wavyanga biko nawo umwanya yaragukozeko kurumva hama kuvyeke ngo uburyo nazo ni za bindi mzee umuntu arakora cyane akituma ariko cyo usanga nyene ana invest lakini yeye mujama kuna invest mu vide kimwe gusa kugira kimba niziza ati nimba tuba dufise message tugomba gushingira yani kuvyo tuza kuronka twebwe reka dukore dusohore hamadeni abiga bige abatahura batahura bahinduka abaguma kwa kundi nyene bagume kwa kundi ariko nibaze bavuge ngo nibigeze babimenya you see naho kuvuga ngo ngahanya ngo uburyo bwo kwinziza shanyene ni zero nk'ubure no kubwira ati Stone numva nyotewe ngurira n'agakinzo kuri sha nogereza amazi muhiranye twogera miranga gusukira amazi mu ibido subiza kutanganya mzee Stone ijyanze upanze bujya urapanze cyangwa ni muhira ndapanze mani urapanze ni chambre cyane ni chambre ayo mani akiri mani yo yerega abakine kumenya Stone bayiho mu nzimeze gute nyene ni chambrede ushaka mereka baba ndi ngoma muri etage atari nayibamwo nagashaka ujamwe ngoma muri munzu itwika ngo gaseke buye mani nzigomba muri chambrede nyene ni chambrede bira no kubona muri chambre canke nivyo wisanze muravuga ati reka turabe ko bigenda birakuryohera
kunjohera kuba mu gashambre oya mu byukuri gusa ndavyakira bindutira kuba novuga ati reka fate ngo umukobwa agenda wiwabo ngo bivanye ngo kuko mfise ubuzima bubi nyene ibintu nk'ivyo onya zina mucamake biraruta ku mucamake okay tuba mu nzu ntoya ariko yuzuye amahoro n'urukundo pe sasa nimba twarahurije kuri ico kintu gitoya nyene sisi wanje akankundira kuba muri iyo nzu nyene uko kuntu nyene ibintu nk'ivyo vyanga bikunda n'ivyo tuzoshika tuzoshika nyene kuko ndabizi neza vyanga bikunda umwanya nimba barayiravye n'izindi filime tuzoziraba abibanabana bazokwibana ko bazogire bavuga ati bano bana bariko barakora cyane pe reka tubafashe muri kuno kuntu kugira ngo nimba bora bakina ibintu abantu bakabafata nk'ivyamamare basi yani bace barinda reputation yabo ba star si muguduheza amafaranga kuburyo tugiye nyene tukagiza nyene tukavuga ati natoka hinje hivi niko atabasi na 200 ya mufuko yakutembea tunazo ivyo byose biva kuki ni kubikorwa ubuzima urabushashaye cyane kubishashaye urabugwaye cyane kuba muri ubwo buzima usohoka mu nzu ufise na 100 canke 200 uvuga ati aya nayo kuko ndabizi neza byanga bikunda bajya abafana bazotahura yuko views atari zo zitubeshejeho gusa bazotahura neza yuko na support yabo ibikenewe kandi ndanabyizera sana kuko film umwanya tubonye commentaire batubwira guys vraiment mwarakoze sana nashivye no mu Buganda abantu barambye ati ngo bari bararavye ama filme ndundye niyo filme ya mbere ikozwe neza kandi apana mu Burundi muri East Africa ndetse no muri Africa unashima kwerere iyo filme none kubera kiri kuri channel ya Alvera Muhimba ni kubera ko Alvera ari wenyene gitekerezo kijya move ariko umwanditsi ni wewe yone wumva yaratekereje araza ko arambwira ati Stone ndakeneye kumfasha amadena araza arambwira histoire kuko musanzwe niyambwiye ndamufashe kwandika yaje ambwira ati ndashaka ufashe guhuzokina nk'umuacteur niri hesano riri hagati ya Alvera na Stone ashite n'umugenzi nta birenzaho mane n'umugenzi genda kwibutse yuko mfise umugore kandi sindi wa muhungu w'imbwa agenda canga hari umugani baca ngo umugore umwe ni nyoko mama wanje ntabwo ari umugore mama ni mama wanje mama wanje n'umugore wa papa wanje kandi muze mwiyubaha kweli mugomba kuza murafungwa n'ivyo bintu mwamuvugisha by'uburofa seriously kweli ego Stone uwoza akagusaba ati nukuri ku Imana ndasavye nta buryo mfise ntaki umwanya yarandyoheye ndakeneye mutubandanirize uwo mwishurike mugire nka parti 2 parti ya gatatu irahari nyene just as soon nyene vuba kabisa parti ya gatatu nyene izosohoka pe vuba urazi parti 2 aho bayikayisabye nyene yari vuba impamvu sikubera iki impamvu abantu bayisabye ni kubera igice cyambere cyari cy'abaryohe niyo mpamvu baguma baza ati mbere igice cya kabiri kizoza ryari ntabwo bigeze barambirwa kwitegereza kuko cyari gikorwa cyiza kandi cyari gikoze neza naco gituma tuvuze ati ngo vuba igice cya gatatu nyene kizobasha nyene kubashikira nyene vuba Stone nafite ihe ndoto mu buzima bwiwe indoto yanje ni yindi nyene ndashaka kuzotwika nanje kabisa kugira ngo bajya abantu bose kuko urabaje byarankomereye kugira ngo baje gushikana inzozi zanje zo gukina amafilme yasi aza kuburyo mba nkene yuko igihe kimwe no kuri Sandu Moja nabivuze niba afizo ari we afise label ikomenga mu Burundi ya music nagerakire kuzokora label ya cinematography kuburyo kira muntu wese azoba yiyumva azuze yisanga nyene ibintu nkizo kuko urabona kungene bibeze nka mu Burundi usanga bo mu Buyenzi bakina nabo mu Buyenzi abo mu Kigo bakina nabo mu Kigo mu Kamenge bakina nabo mu Kamenge ucamake ubibona neza yuko ata unite ubumwe buri mu cabake bakina filme isi niyo mpamvu rero mbanyene yuko nimba ari umuntu w'Ikigobe yani mu Buyenzi yari nari nyene kuburyo twoza turakora ikintu kimwe gite nyene kujya ari kibuze gusamba yani akisambaye nyene tupote Stone akina nkande muri film akina nkande Stone yuvuze ngo akina nkande ari kuvuga niwe muntu avuga ati hari inzira zimwe ndamuca kuyo muntu nkina nkande umuntu gite nyene inspire cha singa hafi kweli ndamukubwira uyo muntu urazi neza ko twakuranye urazi neza ko ndakuzi cyane hari umuntu yitwa Roheti nta sinema yiwe nyene Rutigro beje bamuze nko muri kabona pyari nyene ibintu myiza yakinye Krish uya mutiwe jaranyinspira sana umukundira iki kwanza premier ni myiza cyambere kwanza kandi kiracho aranabego si iki naco akina neza avuga neza yashavuye avuga neza ko avuga amajambo y'urukundo yani kira kintu cyose kimuri ko nyene kiba kirenge apre baje babisigura ivyakinye urutahura ivyo ari karavuga man nyene sinagize amahirwe yo kurangiza amashure ariko nibisobanura ko ntazi indimi nyinshi mu windwi
man sindi mu je muri babantu bafekinga ubuzima bwabo muta kuko ikintu kimwe nizeza mvuga ati yani ikikuru ni mu bwonko sivyo wowe ufise amashuri angahe yego ibanga oya je nakwishuye kandi je ndi numutumire nga sivyo je ndakubaza ibibazo reka je ndakubaza wowe ufise amashuri angahe kuko waciye unwenga wewe wanwenza wowe ufise amashuri angahe bakunza FreeBGTV by'amashuri anje nzoyavuga umunsi je nshaka kuvugira nga kama sema sana kwa akaba utabisema sasa wewe none ni itegeko hapana wewe vatu ishire kwa nyene wewe suri uzameka kujibia ucuranwenga impamvu ndakubaje ko ni kuba kwa kintu ngomba gushikako ngomba gushikako yego ufise amashuri angahe jewe sagazi uyu yitwa amazina yo yukuri twa witekagera urumva ako yakoresha izina ngo Mr Koresha umwanya bose twakuriye muri quartier imwe urabona twakuriye muri quartier imwe uyu mutipe amashuri yayebe mu 9 je nayebe mu 7 reka rero dufate duhindure sivyo tureke okay let's change the language let's speak English on the right kamagara umudiplome umuntu unza ari umudiplome ale njo kamagara umudiplome we are just talking about you tuko turongea kusuwe ega jewe let's talk English sinaje kubazwa listen up you are educated more than me sasa so kama vitu biko hivyo ugomba nyene kuzi nyene tuganire icongereza je nawe ego je bise amashuri make ndavyemye ega sindagutinye si ugopi gusa ninje ntashaka nyine simba shaka abantu bamenyere yuko je nzi ururimi nzi ndimi nyinshi ko hari igihe bazompereza umuzungu yaje ngo genda umubaze ibibazo ugasanga naje we hari ibintu bimwe sasa rero reka kuza mushingira ku mashuri nka kumenga abantu baba batagize amahirwe yo kumara amashuri yuko abari bigoryi niba bisobane ko badafise ubwonko sivye sinize ariko twanarakoze igikorwa ca bien ku buryo isi yose iri kwirakirabe bakavuga vraiment nyene mwubahwe cyane turabakunda sana vraiment murashoboye sana kandi ifise amashuri makeya bisigura rero n'uyo nyene abatize byanga bikunda afise cyakene kuzoshikako kuko umuntu Imana turemwe ubu basiyo ningo ntibizi sindabizi niko wumva ariko nyene sindabizi byo uzigiwe ntabyo nza ushangaye na uyo nyene Stone reka tugushimire ariko nimba ndako orenza ko karenze ko ntangorane aha ni muhira ni FreeBGTV ni TV yo muhira abakozi ba FreeBGTV cyambere kwanda basabye sivye baza mukore kwanza abataragira subscribe kuri inoze kuri channel mukore subscribe amadem cyo mugera kuri Dennis Stone nyene mukore subscribe Dennis Stone official mukore subscribe ntama kino gigano mwamara kukiraba mugire share mugire partage nyene ibintu nk'ivyo kuko bana basigwa nizo nyene nyene FreeBG nyene ifise izina ryabye nubwo nyene reka gusubira ndabihore amadere kiracho ndabakunda sana twarabanye ku support yanyu vraiment mwakurikiranye ibiganiro nyene twagiye dukora nyene kuri flip nyene ubwo nyene mwubahwe kandi murakunzwe ikindi naco yani vuba umwanya igice cya gatatu nyene kizosohoka kandi muzogihabwa pe kizoba gisumba ibi bice bibiri tumaze kubona nyene nk'uko nyene wabonye igice cya kabiri imba cyaje kirutse cya mbere icya gatatu kizoba kirutse nyene cya mbere n'icya kabiri reka tuvyizere bakunze FreeBGTV yari Mr Koresha umwanya babwira tuno munsi kweri nari mfashwe gatoyi nuko bace bambabarira pum pum turabakunda cyane ciao ciao